Pole tena sana mwanangu. Pole sana. Afadhali maana najua sina tatizo. Afadhali. Haya basi kakoge. Haya. Kakoge na mimi ufanye mbio na mimi nikoge. Haya. Watoto hawa. Oya mugabo na abana kweli. Bana beza, bana bambaye neza, bana basa neza. Bibasha nk'ubajiro bigenze gute. Vy'Imana ikora n'ibitangaza nawe za wumva ngo baramuntwaye kubera ivy'Imana ikora ntaco Imana ikorera ubusa kabisa. Nyino baje gukora iki, baje gute kaje kwisuka kutuzi na jewe yo gusaza n'ibibi bana we. Riti. Kusara. Nakufungura. Ubiriza. Waruzi ko wa mukobwa warda. Kweli nga. Warda ndi mukobwa twitwize baya baya ngute. Yes. Wande mubirizi. Adnan. Akunda gasha. Akunda gafra. Mu bintu ubuzi bimuza amahoro ujya mukobwa rero uvuze iryo zina gusa nca no kumenya ibintu byose nari ndimo urabihagarikije byere ndiko bakubwira ndagusabye izo nkuru zanyu nimba utazifitiye ubuhamya ntuzizabisha none ni bwiza je nakubwiye inkuru ndose mukanya kaje ko bazimuriye okay ngo warinde byo ngo wandaririmba ngo yari ngamisize kagera baririmbika waraneze aririmba ngaha muri rugo uyu munsi twari hitwe none zuko turanze bituri ruguru muri iyi minsi nyene mu hirya y'icyo mu gisi Adnan okay aho bari ngaya yaje kugenda rero kaura mutaka yitwa Warida turi mu mashamba biyo mu ahubwo narabinye hatari nibere ku muryango ndaseneta umuntu gusa arazikuriye nidufa kayikubita idufa yarabuze neza cyane yakubwiye yuko umunsi cyari ngano wa mukobwa yaje ngo ni bwa nuzi ya bwa Cecile ujya mukobwa y'abakwanuzi kwa shangazi wabo okay ngo yaraje none yaririmbiye kwa shangazi cyangwa nyina muzi wacu urumva amakostumira ngo yaraje kujya gone ya shangazi wabo umugabo yarayinuka kandi yaraye n'umushikara arana namushikara Sandre ya niyambwira none kumenya gutega igana igareka upango na muzi byaba yariye ushaka rero kumenya ukuri
genda ubaze yuko rero mama arabizi genda ubaze yuko wewe Adnan urakoze mwene wacu genda ubaze ga What's up? Warid? You good, eh? I want to ask you some question. Please. Ariko mama. Hey. Vyo Warda ngaha muri iyi nzu yarinjiye. Warda wahe. Wawundi aririmba. Warda wa ruguru wawundi aririmba cyane. Warda umukobwa yinjiye ngaha ngo aririmba. Numva ko yinjiye ngaha. Ivyo nivyo numva cyane nurukurukuru. Warda wa Dufi. Yaraje ngaha nyene araturirimbira turaryohe. What is wrong with you? Are you okay? Muri nzu nyene ya Mutama yarinjiye Warda aza ngaha kuririmba. Yes, of course. Hari kibazo. Uramuzi? Waridi. Kunta y'amakenga nibiki? Uramuzi Warda cyane? Yaje ngaha muri nzu nyene. Ico gihe nari ndihe mama? My goodness, I don't understand. What is wrong with you? Yego yaraje Warda aradusanga ngaha araturirimbira umukobwa hariya wa ruguru hariya. Hama uyu musi nyancaragenda. Oya yagize imisi 2 ngaha turi kumwe ngaha it again. Yaraye ngaha muri nzu nyene. Yes, of course. Oh. Nibiki kutama? Yaraye ngaha muri saro mu cyumba. Yaraye mu cyumba iwanje muri saro kwa Sandra. Are you crazy? No, please my mother. Tell me the truth. Yaraye iwanje. Yaraye mu cyumba cha Sandra kumwe na Sandra mushiki wawe. Kwa Sandra? What's up? Wow. Mungu anje niko kumala rasa. Sandra. Na? Ariko. Ube imisi yose tumaranye ngaha mu nzu mushikanje dukundana ariko ukamisha. Ngo Warda yaje muri nzu araza araririmba ararangaha ariko Warda wahe kwanza, Warda wahe? Nta mukobwa yitwa Warda yaje ngaha muri nzu aririmba. Kuno ngwana mukobwa yaje ngaha twararanye imisi 2 ngaha yaraturirimbye turaryoherwa. Twese twakoranye na shangazi ari ngaha turaryoherwa kwe. None mu cyumba iwawe murararana ariko ntiwambira yuko ujya mu kubwira ngaha. Yego je nari nzi kumuzi. Mukama wanje nza kubwira abantu utazi je nari nzi ko ari umushitsi aje ngaha cyagenda basi. Yaryamye mu cyumba iwawe mu ruhande ruwe. Urushaka iki na? Kwanza twandikorera akazi nugende gashina kubwira ko gaje ngaha. Yaraye mu ruhande uruhe. Icyo kibazo nabaje. Yasinze ibihere muri chambre yanje ubwo genda uzana umutu uje gupompa. Ugize neza no kumbaza. Urisiri ko ivyo bihere niwe yabizanye. Niwe yabizanye niwe yabishize yaje. Ivyo bihere nyene nivyo ndondera mu cyumba wawe. Ivyo bihere amashuka yawe byose ni muri mu cyumba. Ari ivyo bihere nyene cyo bigenzi byanje. Tugende. Yaraye nga mu cyumba. Yaraye hariya. Aha. Neho wabaye. No yaraye. Mukama wawe. Mukama wanje. Warda.
amasaha. Oh, Sandra, ni sawa? Ni sawa. Ndacherewe sheri. Umva. Ndabizi kuchelewa, ndabizi kuchelewa ariko rindira gato. 15 minutes asigaye. 15 minutes. Ariko ndi. Ndagusavye wihangane gato. Apana, rindira 15 minutes. Ndabizi ko wacherewe ku kazi nukuri ariko iyo nkuru. Mana yanje. Isabone 15 minutes. Bawaruzi waridi. Nukuri ndakubwiye inkuru ya waridi. Uvuze? Waridi. Waridi baki. Waridi. Waridi yagiye. Waridi akunda umukobwa wa ruguru. Uribuka wa mukobwa nakubwira aza muhira akamara iminsi 3 yitwa Warda. Ngiye kwanza. Umukobwa wa ruguru. Ego wa mukobwa. We nubu ku munsi nakubwira aje muhira umukobwa amara iminsi 3 yitwa Warda nzi kuririmba gira ibiki n'ibiki. Kajya abakobwa bavuze ngo isamba. Kariya nyene kaje muhira kakasiga ibihere kujuje muri chambre yanje nukuri kwa Mungu kariya niko yapfiri ubu muhira ntagifungura. Izo ni blague zawe. Comment est-ce que Waridi kweli urabona ko umuntu atize urabona ko kazi kirundi kajya nyene kajya ukumvuga ngo umuntu kajya nyene ubu ntiyumva nta muntu yumva kubera kariya nukuri kwa Mungu. Rero ndagutera n'inkuru ejo mu gatondo Waridi yamurihiye itiki muvani wabo yamurihiye kila kitu ashikire mu iraji wacu ngo aze kumuririmbira nukuri kwa Mungu numva nashishwe ngaha yo sinzi ngo mvuge gugiye n'amajambo namubwiye ndikuramwe mu bakobwa 100 batoshobora kugira umuhungu ntako ntagize nanje ariko burera aho bigeze ntibyoroshe yapfuye rero yamaze kumupfira ko hariya rero we raba ingene ukora ejo mu gatondo byokera hariya muhira urabe nawe ejo n'umusata azoza ku kazi yitezo ako gakobwa mana yanje sinzi ngo ndakubwire gute nukuri we naraguturire na kinyo wamfashije kandi umugezi nacho nakufashije kwe ni gute Waridi ushobora gukunda umukobwa ava hariya bari mukindumbuge bari hejuru Kenyera umbaze papa wacu wenyene usanzwe ubizi ko ibyo bintu atabikunda ariko yarenze kuvyo papa wacu ashaka rero je mbona yagapfiriye wowe rero ico wokora nukuzari ya urabe na winabire ejo umunsi wose nzirwa muhira sinzi amasaka azoshikira sinzi kuva iwawe no kugera iwacu amasabagenda nzoza niri yana hanumba iyo nuriho kubera ko wabyemeye niruri hajya byo asukwa no kwemera ibintu nk'ibyo tugenda kweri Demai, bite none nga? twe turashima. Murakomeye. We turaho brand. Dema. Je ngakubwira umbariri gituma wavuze ngo tumurondere kandi Warda ubugira kabiri. Hariho urubanza kandi rugira rube rutuma Warda tumurondere. Urubanza? Ahubwo ni gitangaza Dema. Urazi watumye ko Warda. Akemera kuri amafaranga y'itike ya Warda kujyama ariko amubone Warda aze muhira aririmbe amwumve n'amatwi yiwe. Urazi wariwe? Ntawe nzi umumbariye. Umuhungu wacu Waridi. Waridi niwe yatumye ko Warda. Bari kubera ko amazina yabagiye gusa je sinzi ariko man urazi n'umusi yamye umusi Warda yaje nga aragenda Waridi umusi yaje amenya yuko Warda yari nga sinzi wabimubwiye niba ari wamuzamu ku muryango sinzi usanga yaraje nyene asanga muri saro ahubwo nari mbonye ko agiye gusara mama mbwira ngo Warda yari nga Warda yari nga yarahehe muri chambre cyangwa muri saro cyangwa ambaza ibintu nyene nkumva ko yabaye crazy yasaze none umungwana nibiki ndamubwira ati kubera kuri kurambaza ibintu byose ari kibazo uramuzi Warda oya mama just mbwira shaka kumenya Warda yajyamye hehe yari iki naho yajyamye nivyo yariye byose ahubwo yahise yiruka no kuri mushikiwe amubaza ngo mwajyamye na Warda mbwira yajyamye hehe uruhe ruhande gauche droite yari ngorane mushiki wa mujana mu cyumba amwerekana Warda yajyanye aho niho bigeze ahabonye afata n'umusego asomagura igitanda ngo yarasaze mu cyumba nuko mushiki yambwiye numbaze je by'abana biranyohe hewe ahantu hari kintu
hari ikintu kuko sindabyumva ingene Warda yorondegwa na Waridi atakintu gihari. Uyu Waridi ari ikintu arondera kuri Warda. Nandi ko mbibona nukuntu yaje ambaza hari amajambo ubwa mbere. There's something really simbyumva neza. Ubu rero ari tayari kuriha itike ibintu byose uzi bisabwa. Subire ndamurondere Warda. Zana Warda ngaha. Ngira ngo amuririmbiye bizohera kuko yasaze noneho yagize kandi bazi nanje ko ntakunda kumubabaza umuhungu wanje. Ndabizi vraiment wawe yuko mufata nk'ahama uriya umufise ne none Warda nzisura kumukura hegaye muko bamukenera ari besha baja kuririmbira burya nzisura kumubona. Ni kuja hariya iwabo ko itsikira hari kibazo weja genda hariya ruguru iwabo mu Rubirizi umubazi umva bikenewe uje no kwa bibi wiwe umubazi kurondera nyene hewe nukurondera kuko je byantangaje kumva ngo subira urondere Warda arakenewe. Usengeza na wawe rero yasaza ubu aramukeneye pe. Imana ivyoroshe Warda aboneke nukuri azaturirimbira kandi nanje ndamwikundira n'ubundi n'ijwigiwe.